kwakira ubutumire kuba ambasaderi atubariye abanyeshuri biciwe ngaha ikiremwa abarinjije barazwi, hariho abakiriho, hariho abapfuye. Benone muri tambire mokre ko nabonyemo ijambo pardon na responsabilité, ko tumaze kuba tubona aba responsable bo mu rwego rw'abariho muzobashyira habona kugira ngo basabe ikigo kugira ya pardon nayize gukora. Mu gihe mutoye abantu bishwe hakaboneka n'umuntu yabishe, uwo muntu yabishe akaba adashaka gusaba imbabazi, n'icyo gihe umugwi severe uca ukora iki? Bumvise yuko turazi kumwe mwadusiguriye aba bantu bishwe muri icyo gihe c'72 ubutegetsi buba bwari bubifisemo uruhare, kandi harimo bamwe bakiriho bari muri ubwo butegetsi. Iyo muhuye nabo mubahanura iki? Ikindi kibazo kigira kabiri, ndashaka kumenya mwebwe, ndabona ambasaderi n'umukurambere n'inyenda muvano ya nyogo ubwo bwicanyi 72. Ikindi kibazo kigira gatatu, navuze muti bibaye ngombwa muzohanagura amarira ababuze. Mbega abo babuze bazohanagurwa amarira n'ababiciye cyane, bazohanagurwa amarira n'indongozi dufise, ni ukuvuga leta? Nimba twarimo amaze kutubwira ko abantu bakoze iryo bara bamwe bazwi, abandi bapfuye, ese abo bazwi bazoshyirwa imbere y'ubutungane? Twanahiriwe umwana bajeje bamwe muri twebwe ati mbere niba babasize imbere ngo bacire urubanza ruke, ese ubutungane ntabwo buzobacira urubanza ruke? Ikibazo kigira kabiri cyari iki, mugenzi wanjye nawe yaravuze abo bantu babiciwe, cyane cyane ndavuga kuri abo banyeshuri bishwe inzirakarengane. Mwatubwiye ko umaze kuronka amadosiye 101 y'abo banyeshuri aho bapfa n'ababyeyi babo. Mbega iki muba mwarateguye kugira ngo muzoshike kuri abo babyeyi babuze? Kuko bavuga, mwatubwiye ko hariho pardon na responsabilité no kurekuranira. Jenda kuganira cyane cyane abo babyeyi nabo nyine kubashikako mukababwira ingene byagenze, kumbure bo bari gutanga pardon gusumba n'abandi. Ese hari ikintu mwaba murategura kugira ngo muzoshobore kubashikako nabo nyine babone ko mushobora gutanga? Nibabwire ko abantu baza kuduha amakuru bafise ubwoba. Bamwe baratubwira bati mbega ndabivuga aho tubana ejo bizogenda gute? Twebwe rero natwe kuri tere ntituri twenyene, inzego z'igihugu zose wiyumvira ziri kuri tere deriyere kandi ntiziboneka. Mari bisoje ijuru rikuze, inzego z'igihugu zose zikenewe kugira zishigikire igikorwa cacu ziri kuri tere kandi zikeneye kuboneka. Sabedikwa n'ushatse gutera ubwoba aho baje kugira témoignage aramumenya akazirwa kurasisa, arabikora ku wa mbere, arabikora ku wa kabiri, bwa gatatu ama message bagiye kutambire, bagiye kuri umutekano, bagiye kujejwe iperereza, bagiye kumushinga nawe. Iyo tumaze kwicamo makamba rumonge no ngaha. Uyu mugambi wa severe w'igihugu wavuye Arusha ukinjira mu bwizwa shingiro na constitution mu ngingo ya 3 niba nihenze uvuga ko la CVR n'est pas un appareil judiciaire, CVR z'ubutungane. Mugabo wewe uvuze uti ntabwo ubutungane yadekora ubutungane bubakira na CVR barakunyitse. Severe z'ubutungane, Severe yifuza kumenyera ukuri, Severe yifuza kumenya abana bishwe,
bazize iki, bangana iki, bahowe iki, bafatwa gute, mbega babigize bari bande, mbega bakisha abandi ni bande, mbega ibyo byose biri mu ngingo ya 6 ya ya loi de novembre 2018. Vérité au service de la réconciliation. Ariko hagati ya vérité na réconciliation ngabonye abagabo nashizemo le pardon gusaba ikigongwe, nashizemo hagati gutanga ikigongwe, nashizemo hagati gutanga impozamarira, nashizemo hagati kurehabilita, gusubiza agateka abishwa bamenja, nashizemo hagati kumenya victime, nashizemo hagati kumenya président auteur. Ibyo rero niyo mashati ya sivere. Hanyuma ikigongwe bakigusabye wowe ushaka kwitanga, uyundi bikamunanira kwitanga, siko? Kuko abantu niturebe kumwe, ni nk'uko kugisaba uyashobora kugisaba pasirema, uyundi bikamunanira akaguma bagize akanyarigambe. Sikira birakoze barambeshera kandi ubwo barambeshera abantu barenga 30 bo ku mutumba barakubonye ubikora. Ngira maze kwa ni gatore basaba muzinzi gatore wewe ubuzwe n'abapatiri 3 n'abapasitori 4 n'abapfa 8 n'abatutsi 7 n'abahutu 9 yuko bakoze iki bose barabagize n'ubwishira kuko ibyabaye bimwe byaba ku murambo. Donc ukuri urashaka kuvugana kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu, ariko kuwa kane uravuga uti narabikoze n'uko nakoresheje n'abategetsi hejuru. Aho tugeze naho icyo bita audition bibwirizwa kumviriza naka. Umunsi wa mbere tumwakiriye agahakana, ubwa kabiri akemera dukeya, ubwa gatatu avuga ati njye nabarashe. Urumva ko mwakomanya, ni mwakomanya kuko birembera kwemera ikibi. Ifo bitone lota ku mwanya, kandi abantu baravugisha bita ko babikoze basanga amakuru yabo tuyazi bagatangana. N'uwivye impene, n'uwivye imashini akuze, n'uwivye iradiyo, n'uwahongoroye urwagwa mu muryango ABC. None twese muri Bujumbura twabibwira n'abandi n'abenegihugu ku mitumba mu makaritsiye. Donc abo bantu bavuga no rwakomanya, abatinya kuvuga pardon rwakomanya, abatinya gusaba pardon rwakomanya. Ipfundo rero twamanye niyo processus ndende. Abanyeshuri bishwe ikirema ca buri. Comment traiter les présumés auteurs n'abavyeyi babo? Koma abanyeshuri bishwe kubera abanyeshuri bo muri kaminuza bigaragara umuco barahagarikwa, tuvuge mu gitondo 2:30 hatwagwa 35 n'akarorero, ikagaruka saa 5 igatwara 22, ibi ikagaruka saa 8 igatwara 35. Mani bizi unakwachikuna. Hanyuma umudirekiteri w'umusubirima aja gukurikira iyo yagiye, aja murabishaka ko asubira inyuma arira, imishatsi yarayikorotse, imishatsi yarayikorotse. Imishatsi yarayikorotse. Abo rero babikoze bakiriho nabo nyine kugira dialogue. Mbega barashaka gusaba ikigongwe, mbega barashaka kwemera ko babikoze, mbega barashaka gusaba mu miryango, mbega mu byo bibye icyo bita piye, mu byo bahabaye icyo bita gusezisa,
ibyo bitwaye byo superiori barashaka kwisubiza. Uwatwaye imangazini ya Berahino, uwatwaye imangazini ya Misigaro, uwatwaye umuduga ya Bendanunguka, uwatwaye imashini kure ya Dismas. Mbega ko imangazini tukiyibona uzoyisubiza ryari? Mwebwe muri province icyo tuvuga bizi biyane kozira abeke abavyeyi na les adolescents. Ivyo nivyo tujera. Mbega iry'amangazini abantu bose bazi ko yari yo kwanaka abahutu n'abatutsi, ubwo ni wo yisubiza abana bihiwe. Wasi icyo twita problematike severe ikorera umuduga wo warashaje, imangazini iracahagaze, abana bobo yapfuye baca imbere y'iyo magazi minsi yose. Imanza baraburanya gushika bagasambura amanza zuguzugu, kandi muri Bururi hari abamaze gusubiza izo magazi haheze imyaka murabazi ayo matandatu. Nibyo nje ndabasize urugero bimatana mu majambo make ni processus neza waweje kandi peace igihumbi kimwe magana umunani mirongo inani na gatanu ubu dukora ku mirongo ibiri na kabiri irakurishure ndogora peace ari hehe. Iyo muze 72 ibintu turakorera, ariko tumaze gukora kuri 65 69 71 kuri mwebwe muri jeune 65 harishwe abasirikare bitwa bashaka gutembagaza mu butegetsi. 69 habaye abantu badepite et ça c'est les 69 basohotse ama 65 badepite. Ibyabaye ama 72 turiko turabikorerako, ibyabaye après 72 tuzovyataka 80 mpega barangara none ntituwa n'imyaka y'ingwano byose muri mission zacu. Ikigoye kumva nka mwebwe mukiri bato cyangwa abandi bakuze ni ukuvuga mbega ni kuri 72 y'ishuri imwe 72 iyo crise yafashe ikica abantu mu gihugu cyose. Bururi barapfuye, Makamba barapfuye, Rutana barapfuye, Karusi barapfuye, Kiga barapfuye mu gihugu cyose. Hanyuma tubikorera ko amplitude kubera abantu baciye mu benshi bariko barasaza ari victime barasaza